Yesu n'umwami. Igice cya 62 mugira mwumvirize ubutumwa bwiza mushikirizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76 96 96 96. Kaze mu kiganiro Yesu n'umwami, twaba tuko turiga imitego 15 Satani ateza abantu b'Imana biciye ku rurimi. Turamaze kuvuga ku mitego ishika ku 9. Uno munsi tuza kwiga umutego w'10, w'11 n'w'12. Umutego w'10 ni kwidodomba. Yakobo 5 ku murongo w'9 havuga ngo ntimwidodomberanire bene data kugira ngo nimucige kwiteka umucamanza ahagaze ku rugi. Abana b'Imana rero birashika Satani akabategera mu kwidodomberanira. Ntabwo uri kuridodombera Imana mbwo kwidodombera mwene so. Ibyo byo wagira ngo nibisanzwe, wagira ngo nivyoroshe. Abantu ndazi ko bamaze kwiga cyane kubijanye no kwidodombera Imana, benshi ndibaza ko bamaze kubiheba, ariko kwidodombera abantu babifata ibisanzwe. Akidodombera umuntu ashaka kumucereza. Urazi Abanyafrika ariyo n'abarundi bamwe bagicererwa, mukamavuganye nka saa 3 akaza saa 3 n'umunota umwe cyangwa iminota 5. Je ndazi umuntu yacerewe umunsi wose, bapatanye n'umuntu kuwa mbere namba ari saa 8 acaza kuwa kabiri saa 8. Umuntu ashaka gucererwa umunsi wose. Rero bigatuma umuntu wundi rero yagiriwe iryo kosa yidodomba, aguma yidodomba amajambo ntahere mu kanwa. Ivyo Imana ntibikunda, kuko widodombeye mwene so uzocigwa kwiteka, niko muri Yakobo 5:9 bivuga. Aho rero no mutego ugira 10 Satani ateza abana b'Imana. Mutego ugira 11 ni mutego witwa kwiganyira. Matayo ubutumwa bw'isoko bwanditse na Matayo igice cya 6 ku murongo 45 havuga ngo nico gitumye ndababarira ntimukiganyire amagara yanyu kuvyo muzojya canke kuvyo muzonywa, canke umubiri wanyu kuvyo muzokwambara. Mbega amagara ntaruta ivyo kurya canke umubiri nturuta ivyambarwa? Aha rero abantu benshi barahafatirwa. Abantu benshi barahafatirwa cyane, kuko abantu biganyira ni benshi cyane nabujya umuntu usanga kumbure hari ibintu abakeneye mugabo ntabironke, kuko si kenshi umuntu aronka 100% y'ivyo akeneye. Hari ibintu usanga yarakeneye, yari yifuza, yagomba ko yoshika ko mugabo akabona ko atariko arabishikako. Ugasanga rero umuntu ariko ariganyira, akumva ko agowe kabisa, mbere wanashaka bamwe bagashiraho n'amaboko ku mutwe, abandi bakumva umenga yosara, abandi akanavuga amajambo mbere atonavuze kubwo kwiganyira, akumva kumenga kabaye akabwira n'abana ati sinzi ko tuzoshikejo, sinzi n'ibindi n'amajambo menshi ameze nabi. Aho kaba kakubanye ubufashwe. Ureke rero kwiganyira, kuko nubwo kwiganya niko ijambo ry'Imana rivuga ngo ntanagashatsi nakamuzo kwiyongerako. Naho ureka kwiganyira cyangwa ukiganyira, nta ninusu urutoke uzo kwiyongerako kugira ngo ube muremure cyangwa we uvyibushe cyangwa muto. Ivyo byose rero bigaragaza ko umuntu yiganyira nawe abababaje Imana. Rero uwo n'umutego Satani agutega, kuko arazi ko wiganyiye uzoburi kurababaza Imana. Ntukiganyire rero, ntukiganyire guhera no munsi. Kwiganyira kwawe guhagarare. Yesu akugirire neza, ntuzosubire kandi kwiganyira. Vuga uti amen. 12 umutego wa 12 ni gusaba nabi. Uyo n'umutego Satani aguteza kugira ngo usabe Imana nabi. Ijambo ry'Imana rero riratubwira muri Yakobo 4 ku murongo wa 3 ati murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi kugira ngo muvyononere mu bibahimbara. Gusaba usaba ukoresheje amajambo ati mwami ngirira neza mwami, mugabo ugasanga uriko urasaba nabi, uriko usaba gute, uriko urasaba ivyo wokononesha mu biguhimbara. Ivyo navyo Imana ntibishima. Ayo majambo rero Satani atuma wewe usaba, hageze umwanya wo gusaba mu gishingo cyo gusaba neza ukisanga uriko usaba nabi. Naramaze kumva umuntu ariko arasenga asinziriye, umuntu ugasanga ariko asenga asinziriye, aravuga amajambo agasanga anavuze ariko aravuga ibintu byo kuravuta, akavuga ibintu nyene ukumva nyene ko bidapanze neza. Satani rero aguteza gusaba nabi kugira ngo ntuze bigere uruhimbara Imana, ntuze bigere uronka n'ivyo wari ukeneye gusaba. Kwijambo ry'Imana rivuga ngo nimuhabwa ko mudasaba, ngo kandi niyo musaba nabi. Satani akaguteza gusaba nabi. Reka dusenge, ndagusengere wowe widodomba canke wiganyira canke usaba nabi kugira ngo Imana igusubize ku rutonde rwayo, ibintu byose bigende neza. Reka dusenge. Mwami Yesu mwamugororotse, ndagushimiye kubw'uyu mwene data yumvisa no majambo. Ashobora kuba yidodomba canke yiganyira canke asaba nabi.
ndagusavye mwami ko muri ivyo byose yakoze bitameze neza ko muharira, maze umushoboze, ubuhoho areke kwidodomba, ubuhoho areke kwiganyira, ubuhoho areke gusaba nabi, aho gasabe neza, umushoboze. Ndasengeye n'uyu mwene data wundi afise imitwaro, ndagusavye Kristo ko wo muba hafi, umugirire neza, umwitwararike, umugwanirire Mana, intambara zose arimwo n'imitwaro yose afise Mana uyimuture. Ndize ko byumvise mwami kandi ko bikoze, ni mu izina ryawe Yesu Kristo mwami wacu, amen. Muhejeje kumviriza ubutumwa bwiza mushikirizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76 96 96. Urashobora kandi no kubusanga kuri Facebook yiwe canke YouTube yiwe. Ukaba wahezagiwe burungikire n'abandi.